iki Yesu kubera ko atarongoye kubera iki Yesu atarongoye Yesu ni yarongoye mu ntumbero y'agakiza ntumbero y'agakiza ntabwo yari yaje kubaho ubuzima busanzwe muri nosi kugira ngo agire umuryango none Paulo nawe intumbero nyamukuru yoba yari cyo kimwe niya Yesu sinibaza yuko umugore yakugoye ahubwo ni ufise ibibazo kuko hariho amajambo atatu umuntu ashobora gukoresha mu ngo n'amajambo y'intege nke ariko afise inkomezi ijambo rya mbere Vyuka TV. Shalom shalom ndabaramukije aho muherereye hose abakunzi ba Vyuka TV nizere ko mumeze neza nkuko mubibona turi mu kiganiro cacu mutegurirwa na Vyuka TV mukagishikirizwa na jewe Ntira Yves Spirit Man. Uno musi twabazaniye umukozi w'Imana adasanzwe kuko n'ubwa mbere aje mu kiganiro cacu. Imbere ya byose reka tumusabe abidondore ababwira akazina kiwe ababwiye nibyo asanzwe akora. Kaze. Murakoze cyane nitwa Jean Paul Atungimana naho ndi umupastori ndongoye ishengero rya The Church of Hope Ministry mu Burundi akaba ari jewe naritanguje ego nkuko mubyumvise ngo ni Pasteur Hatungimana Jean Paul. Rero nkuko dusanzwe tubikora kuri Vyuka TV twama tubazana abakozi b'Imana batandukanye bakishira ku bibazo bitandukanye. Uno munsi umutumire wanyu twamubazaniye kugira adufashe kwishura ibibazo bimwe bimwe ku kintu kijanye n'umubano mu rugo ku bakozi b'Imana canke ku bantu basanzwe bizera. Bega kwahukana canke mu gifaransa divorce iremewe ku bakozi b'Imana? Bibiri bivuga ku iki? Murakoze cyane mukozi b'Imana ku kibazo cyiza mubajije. Ni kibazo kirimwo amadidane menshi na cyane cyane ku bakirisu. Uravye uko isi imeze uko isi iri kuragenda niko n'abakirisu usanga bariko baragenda. Ikibazo rero uvuga ati mbega biremewe yuko abakozi b'Imana bahukana? Ico ni kibazo nkoramutima ku ishengero rya Kristo Yesu. Ndaza kukishura gutya uravye Bibiliya icyo ibivuga ko kubijanye n'ivyo kwahukana ugihajya muri Matayo 18 uraza kubona ikintu Yesu yavuze. Reka tunyaruke tujye muri Matayo igice cya 18 urya murongo bere kurujya murongo wa mbere 18 Matayo 19 rito 19 Bibiri ivuga iki igice cya 19 reka nangurire ku murongo wa mbere. Bibiri yavuga ati ngo Yesu arangije ayo majambo ava i Galilaya aja mu ntara y'Iyudaya hakurya ya Yorodani. Ishengero rinini riramukurikira abakirizayo. Abafarizayo baza aho ari bamugeza baramubaza bati mbega biremegwa ko umuntu yirukana umugore kubw'inyanduruko iyo ari ikintu icyo ari cyo cyose? Nawe arabishura ati naho murasoma yuko uhereye mu ntango rurema yabaremye bari mu buryo bubiri. Ikavuga iti nicyo gituma umuntu azosiga se na nyina akabana n'umugore wiwe ubutakivana. Cisha karonko ubutakivana bomi bakaba umubiri umwe. Bituma batakiri babiri ariko babaye umubiri umwe. Nuko ikimana yamatanije umuntu ntazakimatura. Twisunze ijambo ry'Imana ariryo Bibiliya iratwereka neza yuko Yesu bwiwe abafarizayo baje kumubwiza bivanye niki nibiri mu vyagezwe mu gitabo ca Mose yuko iyo umuntu agomba kwahukana
bagomba kumuha icete cyo kuvavanura. Iki rero bari baje rero barabaza Yesu kugira ngo babone neza kandi bari baje kumugeza. Ariko Yesu aravuga ati mu yandi majambo babone ko abishigikiye cyane ko abishigikiye cyangwa ko atabishigikiye. Abo bantu nabo bari bibagiye yuko tumaze kugira mu isero rishasha, tutakiri munsi y'ivyagezwe, ariko turi munsi y'ubuntu bw'Imana. Nicyo gituma Yesu avuga ati ikimana yamatanije na ushobora kugitandukanya. Avuga kandi ngo nicyo gituma uzosiga se na nyina akabana n'umugore wiwe, nibazo bakiri babiri ariko bazaba bari kintu kimwe. Muri aya majambo rero urumva neza yuko Imana itemera ukwahukana. Murakoze. Mugabo usomye hanyine waheje kudusomera muri gice cya 19 ku karongo k'icenda. Egome. Mengo havuga ngo ariko ndababwiye umuntu wese yirukana umugore wiwe atamuhoye ubusambanyi akabira uwundi abasambanyi, kandi uwabira uwahukanye abasambanyi. Mwene majambo mengo Yesu aravuga yuko mu gihe wofata umugore wawe ariko arasambana canke we umugore agafata umugabo ariko arasambana ko yoshobora kumwirukana. Urakoze. Gusoma bivanye nuko yavuza. Uri kurasoma Bibiliya kenshi utegezwa kuraba senteze. Mbega Yesu yari kwaravuga iki muri kino gice? Ikintu kirica abantu benshi no gusoma akarongo kamwe. Globaliza urabe intimatima y'ijambo Yesu yagomba kuvuga. Uduze hajya haruguru uravuga ati ikimana yamatanije. Nawe ushobora kukimatana. Ni nkuko ufata impapuro zibiri ugashiraho call, waheza gushira call ugaca uzifatanya, hahera umwanya mbega ni wazitandukanya acabi zitabuka. Uko niko rero iyo umuntu amaze kurongora umugore wiwe baba bakitse umubiri umwe. Ibi navyo vyari byande mu vyagezwe. Ibyagezwe kandi uri kurasoma iyo mirongo nyene uraza kubona avuga ati nimba Mose yarabemereye ni kubera gukomanaza imitima kwanyu. Bisigura neza yuko Yesu bwiwe ntabwo abishigikiye kubera imitima yabo. Nicyo gituma Mose yabandikiye icete cyo kuvavanura. Ego hama none abakozi b'Imana muri kino gihe hagwiriye abakozi b'Imana benshi twumva bahukanye. Muri ico gihe none umuntu yo bivuga kwiki? Yo bivuga rero ko bagihanze ijambo ry'Imana kandi ari abakozi b'Imana, umuntu yobahanura iki bimeze gute? Urakoze cyane menyesha makuru. Uri kurabaza ibibazo nkora mutima na cyane cyane muri kino gihe tubona isinge iri kuragenda. Uri kuravuga uti mbega abakozi b'Imana ko bashika ahantu bakavana. Mbega twobavuga kwiki? Twibuke usubi hariya mu gitabo cy'Itanguriro igice cya 2 aravuga ati aravuga yuko uzosiga se na nyina akabana n'umugore wiwe akaramata. Ijambo akaramata ni ukuvuga ko aba bantu badashobora gutandukana. Iyo rero hageze igihe umukozi w'Imana, si umukozi w'Imana gusa wenyene, n'umukirisu amaze gutahura Imana, ikintu cya mbere kiba ni imbabazi. Kuko Imana yoyo niyo ni Imana nyene imbabazi. Igihe mwibuke igihe Yesu bamuzanira abafarisayo bamuzanira wa mugore yari yasambanye. Ego mbega vyagenze gute? Murabona neza yuko abafarisayo bari bafise icyanditswe gishobora gufata ujya mugore akicwa. Ariko Yesu abitegereje arabaraba asanga nabo nyene bafise ivyaha, yanzika yandika hasi. Bibiliya iravuga neza bamaze kubona ivyaha vyabo bace bahunga. Yesu arababwira ati abaje ngaha abaje kukurega barihe? Ego kandi cyagezwe cyavuga yuko umuntu akoze ivyo vyaha ategezwa kwicwa. Ico cyari cyagezwe. Ariko Yesu amaze kuza kuko ari we ari hejuru y'ivyagezwe, ari hejuru y'ivyagezwe, aramubwira ati
ndakubabariye ntusubire kandi ukora icyaha. Rero intumbero y'Imana igihe cyose umugore nawe yokora ivyo ari byo byose utegeza kumuharira. Erega ikibazo kamumenyesha makuru kiraza niki mbega abagabo bobo abagabo bobo iyo bagiye hanze y'urugo bigenda gute? Kubera icyo kibazo batakiyumvira. Na nicyo gituma rero Yesu yagomba kwerekana neza yuko uyu mugore nimba yarafashe ko mutazanye abagabo bamusambanije. None nkuko mwatanga kuyivuga ati ntibamenya ko ibintu byahindutse, ati Yesu yabishoye ry'amajambo kubera Mose abantu bari barakomantaje imitima, nico gituma Mose yababwiye ko bakwiye kubaha iceti cyo kuvavanura. None mu gihe umugabo cyangwa umugore yoba afise imico mibi cyangwa ugasanga ameze nabo kuko birashoboka ko abantu bashobora kubana ugasanga mpora numva aho hanze bavuga ati ngo siwe yaremewe, ngo si uwiwe, ngo si uwisezerano, ngo rero hako yombuza kuja mu ijuru, ngo nopfuma mvana nawe kugira nzoje mu ijuru. None muri ico gihe numva ko Yesu nawe umengo yarabaremereje, yarabaremereje abakozi b'Imana bamwe mu gihe yosanga uwo yarongoye atari wisezerano. Mbega wisezerano arabaho n'utari wisezerano akabaho? Murakoze cyane, ni kibazo cyiza cyane gose muri ko murabaza. Nkuko nabivuze ati ni ibibazo ngora mutima. Muri kino gihe isi yaramaze kononekara. None twavuga yuko Yesu ariko aremereza abantu. Nje nivyo novuga dufatiye ku rufatiro rw'ijambo ry'Imana uhereye mu itanguriro igice cya kabiri umurongo wa 18 gushika 24 haratwereka neza ingere Imana yatanguye urugo. Uhereye no kuri Adamu, Imana iramubwira ati uyu azoba igufa ryo mu magufa yawe, azoba inyama zo mu nyama zawe, cyane akarako mu mara yawe. No kuvuga ko Imana yari yatanguye deja urugo. Nico gituma uyu munsi abakozi b'Imana nimba bariko barashigikira kwahukana bari hanze y'ijambo ry'Imana bagaca biremesha bakavuga bati twebwe vraiment uyu muntu afise imico mibi. Nta mico mibi umugore agira. Bibiliya iravuga neza ibitomoye yuko tugomba kubana nabo mu bwenge. Iyo Imana iri iravuga kubana n'umugore mu bwenge, ugomba kumwigako ukamenya faiblesse yiwe, ukamenya icyo akunda. Na cyane cyane twamatuko turabwira abasore, tubwira n'abandi bamaze kubana umugabo n'umugore mu rugo. Ari ikintu tubabwira twabwira duti utegerezwa kumenya imvugo ukoresha mu rugo. Nk'akarurero umukozi w'Imana yararongoye afise umugore, ariko imisi yose yirirwa mu rushengero. Yiriwe mu rushengero akirigana n'abamama kiongozi, akirigana n'abakenyezi nibo bagendana. Uyu mugore wazanye mu rugo wamuzanye akoriki? Aho niyo haba intambamyi abakozi benshi b'Imana atavyo bavuga. Kuko umwitwarariko wa mbere dukora, umwitwarariko wa mbere n'umugore wawe, famille. Umwitwarariko wa kabiri niryo shengero. Ijengero ririza mu kibanza kigira kabiri, ariko umugore cyangwa famille iza mu kibanza cya mbere. Ugomba kwitwararika umugore n'abana bawe uko witwara birenge uko witwarariki ishengero rya Kristo. Iyo bica hose haba habaye gusamara k'umugabo cyangwa umugore kugira barinde bashikaho bo kwimvira kuvana. Hari ubusamazi bwinshi na cyane cyane kuri aba bakozi b'Imana bavuga yuko bari mu muhemu. Bari mu muhemu cyane. No kurongora no kurongorwa biri mu muhemu. Koko nico Imana yavuze. Ati none ibi nibiva kuko usanga umuntu atarongoye bijanye n'ubugombe bw'Imana. Usome Bibiliya irabitomora neza. Ivuga yuko akazuru gusa karahenda. Kenshi turaraba abantu turabishije amaso yo mu mubiri.
iyaba two barabisha mu maso yo mu muhemu ivyo bibazo ntibishobora kwibonekeza. none ni gute umuntu ashobora kurabisha amaso y'impwemu kugira ntave yihenda ku kazuru nk'abo ariko baradukurikirana, kuko mwavuze ko ijambo ry'Imana rivuga ngo akazuru gusa karabesha. None nk'umuntu ariko aradukurikirana ati jewe ndashaka kugira mariage mugabo ndashaka sinzohave nihinda, uwo mufasha gute? Murakoze cyane. Bibiliya bivuga Yohana igice cya 12 avuga ati maze abamwakiriye bose yabahaye ububasha bwo gucika abana b'Imana. Abo ni bavyawe n'ivyifuzo vy'umugabo cyangwa ivyifuzo vy'umugore. Tumaze kwakira Yesu nk'umwami n'umukiza w'ubuzima bwacu, uwo mwanya nyene turavuka mu buryo bw'impemu. Yego. Mpwemu yera ari muri twebwe. Mpwemu yera araduhishurira akatwereka uhuye n'ubugombe bw'Imana. Kenshi iyo rero twataye umurongo wa mpwemu yera, twataye inzira yo mu muhemu, tuca twinjira mu mubiri. Twinjiye mu mubiri rero tuca twifuza nk'abandi bantu uko bashaka. Ariko wewe uri mu mpwemu, waravyawe mu mpwemu, bandaniriza mu rugendo rwo mu muhemu kugira ngo Imana izikwereke ubereye kandi ukwiye uwo muzobana azoshigikira igikorwa uri kurakora. Mugabo ncangaruka bivanye n'ibyo uvuze, mpora ndaba muri kino gihe nkuko twatanguye tuvuga, abitwa abakristo canke abana b'Imana nibo bariko baragira ama divorce, mugabo abapagani byitwa ko batavutse ubwa kabiri ugasanga bo bararambaye canke ni kakantu wabakera bacavuga ati ngo niko zubakwa kubera abakera hari ukungene bavuga ati timbirako ibiki cyane n'abakozi barekwe gutimbirako. Nibaza yuko icyo aho tubitandukanya gute? Nagomba ndakikubwiye ndakiguhe neza. Kizane kabisa. Mbega abantu bashaka kuvuga bati ikibazo cya subiramo ikibazo. Ngerageje kuraba abantu badakijijwe, abo twita abapagani, batavyawe n'Imana nkuko mwari mweje kubivuga, kujya mwavuze muri Yohana 1:12. Yego. Ugerageje kuraba mama bacu abasokuru, nta bintu byo kwahukana kenshi wasanga bihari, ariko mubo twita abakristo nibo tubona yuko umengo byayangaye, abakozi b'Imana, ama divorce, ukumva ngo pastor yageze ku mugore wa kabiri, wa mbere baravanye. None twoca tubivuga kwiki? Kandi byitwa ko aribo bari bakwiye kubona mu buryo bw'impwemu bakamenya uwukuri n'utari ukuri. Murakoze. No kumenya kwanza ubwa mbere urufatiro. Mbega aba bantu bafise urufatiro uruhe rw'agakiza. Mbega ko kenshi turihenda. Igihe cyose iyo tubonye abantu mu ishengero, tubonye abantu bariko bararirimba, tubonye abantu bariko barasenga, tubonye abantu bariko baravuga ubutumwa, turavuga duti abantu barakijijwe. Ariko kumviriza, hariho kwinjira mu shengero, hariho n'ubuzima bw'agakiza. Ubwo buzima bw'agakiza buguha kwihangana, ubwo buzima bw'agakiza buguha guca bugufi, ubwo buzima bw'agakiza butuma udashobora gukora ikintu atari uko Imana iri kwirakubwira. N'abantu bagendana ijwi ry'Imana bapfuye mu mubiri, babaho mu buryo bw'impwemu. Muri icyo gihe rero twebwe twakijijwe, umuntu wese yakijijwe ari umukristo ategerezwa kuraba umushinge yubakiyeko. Iyo rero urufatiro rubaye rubi, ibintu byose bizogenda nabi. Hariho abantu bavuga ko bari bumwe, ariko wabitegereza ibikorwa byabo nivyo biza bibagaragaza. Bibiliya ivuga kandi ati muzobamenyera kuvyo bama. Ivyamwa rero bigaragaza ko umuntu ari mu muhemu cyangwa ari mu mubiri. None umuntu amaze kwahukana n'umugore wiwe, icamwa kiwe kiragaragara, nico mu mubiri, nico mu mubiri, kuko umuntu wese ari mu mubiri agira ivyifuzo vyo mu mubiri. Urumva amaso yiwe arashobora kumuhenda akumva ibintu atari vyo, nuko icete ca mbere ca Yohana 15 habivuga. Twashobora kwihenda mu kubona, hama tugaca twifuza, tumaze kwifuza tugaca tubishira, tugaca turongwa n'ivyo tubona, tugaca tubishira mu mwemu bate uyu nyene ni w'Imana yampaye.
bwaca kabiri mwende majambo kwishigikira kwishigikira mu mafuti. hama bivanye n'ahamwe dusomeye muri Matayo 19 Yesu aheje kubishura ku bintu bijanye no ko Mose yababwiye kuvavanwa kubera kwari gukomantaza imitima. Yego. Usomye ku kantu k'icumi yari kwagarira umengo Yesu yari kwagarira n'abigishwa. Yego. Rero akarongo k'icumi na hari amajambo yaciyavuga. Acabwira ngo abigishwa baramubwira bati ivy'umugabo n'umugore asangwa bimeze bityo noneho kurongora nikigoye. Nawe arababwira ati si bose bashobora kwemera iryo jambo atarababihawe. None harabahawe umenga avuze ati harabahawe kurongora n'abatahe kurongora. Ugerageje kumviriza ngo atarababihawe ngo kuko ngo hari inkone zavutse zityo uhereye kuva mu nda z'abanyina kandi hari inkone zakonwe n'abantu kandi hari inkone zikona ubwazo kuko ubwami bwo mu ijuru ushobora kuvyemera navyemera. Ino mirongo ko ari 3 boyivuga kwiki je umengo gerageje kuraba umengo Yesu yavuze ati ngira niyo mpamvu na Yesu atarongoye. Kibazo cyawe kiratomoye nkuko nako ndakubwira umukozi w'Imana. Anya ari uburyo bubiri. Bivanye n'ivyo ariko aravuga bivanye n'aya majambo kandi aya majambo nayo ukuri. Ngo harabakonywe harabikonye harabavutse mu nda z'abanyina babo nk'akarore ivyo none bidusigurira ingoma ndabisigure neza kandi uraza kubitahura n'abari ko baratwumviriza baraza gutahura neza iri jambo Yesu yariko aravuga. Ahanya turabona ko hariho abakonye kubw'igikorwa c'Imana. Nukuvuga abihebeye Imana n'abandi bavutse bameze gutyo n'abandi bashobora kurongora. Uva hariho ubukonywa bivanye n'ingene yavutse cyane n'abikona ubwabo kubw'ubwami bw'Imana n'abakonywe n'abandi bashobora kurongora. None utararongora cyangwa warongoye mu vy'ubwami nimba bikozwe kubw'igikorwa c'Imana nta kibazo na kimwe gihari. Ko turabona turorero twinshi hariho abakozi b'Imana batigeze barongora abagore ariko baritangiye Imana ubuzima bwabo bwose. Nico gituma rero umurongo tubonamo ibintu bibiri. Icambere nuko hariho abantu barongora. Ikigira kabiri hariho abantu bikonye ubwabo kubwami ariko nibindi n'ubundi yakonywe kubw'abantu. Reka tureke ibintu umuntu yakonye kubw'abantu turabe uyu muntu yakonye kubw'ubwami bw'Imana. Nawe umukozi w'Imana ugomvye kwitanga kugira ngo ukorere Imana n'umutima wose udashaka ibintu bikugora udashaka ibintu bikukwega urashobora kwitangira ubwami bw'Imana. Rero aho nta ngorane zihari urongora utarongora vyose n'ubugombe bw'Imana. None rero yo bari mpamvu Yesu atarongoye yari yitangiye igikorwa c'Imana. Kuko benshi bakunda kubaza ico kibazo hari inyishu zitandukanye muranumva mugabo nashaka nk'umushitsi wacu umutumire wacu we ubivuze kwiki Yesu kubera atarongoye. Kubera iki Yesu atarongoye? Yesu ni arongoye mu ntumbero y'agakiza. Ntumbero y'agakiza ntabwo yari yaje kubaho ubuzima busanzwe muri inosi kugira ngo agire umuryango. Mumenye yuko Yesu nico gituma atavutse atavyawe n'umugabo. Nukuvuga nimba yaje yambaye umubiri kugira ngo abe muri iyi si. Ko nta muntu numwe ashobora kuba muri iyi si atambaye umubiri. Yesu rero yambaye umubiri amaze kwambara umubiri intumbero nyamukuru ntabwo yaje kurongora ngo agire umuryango. Mbero y'agakiza ntabwo yaje kubaho nk'umuntu asanzwe ariko yaje gukora igikorwa cyo gucungura abantu. Uravye muri Luka 19
umurongo wa 10 ega turabe igikorwa nyamukuru cya Yesu kuko Yesu ni wamugereranya n'abandi bantu uzobuzimiye ugana n'ijambo ry'Imana imbere ko mudusomera aho hantu umengo nkora nkunda gusoma Bibiliya ndamaze gusoma umengo nimba ari mu Baheburayo igice cya 12 gutyo umurongo wa mbere avuga ibintu byo ngo gutumbera Yesu Kristo wenyine ngo niwe nyandiko yacu yo kwizera numva ko n'abakozi b'Imana bari bakwiye gutumbera Yesu Kristo bakamwigana hama nabo bagakora igikorwa cy'Imana kugira ntibarongore ngo baje mu mubiri reka tujye kwanza muri kino gice hanyuma nishure kuri cyo kigira kabiri 19 umurongo wa kangahe umurongo wa 10 Bibiliya iravuga iti kandi umwana w'umuntu yazanye no kurondera no gukiza icyari cyarazimiye niyo yari ntumbero ni wa umugambi w'Imana yari yamurungitse kugira ngo akize aducungure apana kurongora muri iki gice wavuze raba senteze y'intimatima nariko ndavuga ku basomyi ba Bibiliya ikibazo abantu benshi bafise ni intimatima batagomba kumenya intimate kintu Imana yariko iravuga nk'akarorero uri kurasoma constitution uri kurasoma ibwirizwa shengero ry'u Burundi burya bijya bice byose usoma igice kimwe kimwe urashobora kuyenda niyo mpamvu habaho sentare igihe izibwirizwa shingiro kugira ngo abanditse senteze baraba intimatima y'ikintu bagomba kuvuga hajya hantu nicyo gituma umukozi w'Imana Yesu Kristo icyari cyaramuzaye nugukiza so kuvyara abana no kurongora abagore kandi mumenye yuko wewe yari Imana rero hariho uwundi mukozi w'Imana nkunda kumva nkuko mwayivuze kijya candiko mwadusomeye yuko hariho abikona abemeye kubiheba kubw'ubwami bw'Imana none ara umukozi w'Imana akunda kuvuga yitwa Paulo intumwa Paulo nawe umuvuga kwiki yararongoye cyane kuko nkunda kumva bavuga Bibiliya bivuga kwiki hari umurongo uvuga ko yarongoye cyangwa atarongoye kuko bamwe bakunda kuvuga ngo yarahukanye warigeze umugore abandi nabo ngo ntiyigeze umugore sinzi umukozi w'Imana ko ngo tubwira mwishimikije ijambo ry'Imana mugafasha ariko badukurikirana kugira bareke guzazanirwa kubyereke Paulo nawe yari yikonye cyangwa yaragize divorce murakoze icyo ni kibazo abantu benshi baza ni kibazo abantu benshi bishura bivanye nuko biyumviriye ariko rero Paulo ubwiwe ariho amajambo yavuze mu vyete yagiye yandika kuko nta nyishu nimwe dushobora gutanga itomoye tutisunze ivyo Paulo ubwiwe yiyandikiye Imana ishimwe cyane ikibazo cyawe ni uko novuga ni oyaye Paulo ntiyigeze arongora nta gace na kamwe ko muri Bibiliya kerekana yuko intumwa Paulo yagize yarongoye umugore kuko hari n'abandi marano bavuga ati ubwo ntiyo yarabiretse kubera yari umwepwisa hari umuntu yigeze kumbara ngo buri birahari hano byanditse sinzi mukozi ikintu cyose kitanditse muri Bibiliya ikintu cyose kitanditse muri Bibiliya sico reka dutanga akaruriro tugende Abikorino ba mbere igice c'indwi umurongo w'indwi no 8 Abikorino ba mbere igice c'indwi umurongo w'indwi no 8 kuko turiko dukoresha gusa amajambo ngenda hasome je namaze kwashira dusomere nagomba ko abantu bose bamera nkanje nagomba yuko abantu bose bamera nkanje yarameze gute ariko umuntu wese afise ingabire yiwe ahawe n'Imana umwe ukwiwe uwundi ukwiwe yego abatarongorana bo nabapfakazi ndababwira yuko iciza kuri bo ari uko bogumya kumera nkanje bogumya ukumera nkawe bande abafakazi boguma nkande nka Paulo ariko namba badashobora kwirinda babirane kuko kwabirana ari kwiza kuruta gushuha turumva neza
yuko nga Paulo ariko arasobanura asobanura iki ariko arasobanura umurongo agomba kwerekana neza yuko wewe atamugora afise yego hari undi murongo tuza kubona igice c'icenda umurongo wa gatanu igice c'icenda ku murongo wa gatanu yego ngenda hasome ntitwokwemerewe kujana abagore bacu ari bene data nk'uko izindi ntumwa zikora na bene nyina b'umwami wacu na Kefa. subiramo kwarongo ntitwokwemerewe kujana abagore bacu ari bene data nk'uko izindi ntumwa zikora na bene nyina. Jambo mu ncamake Paulo ntiyigeze umugore. Twisuze ivyanditswe Paulo ntiyigeze umugore kandi kuri bajya bakunda kuvuga yuko yari impuissant nabone ntaco ntasivyo kubona aho vyanditse. Nibaza yuko boza n'umurongo bakatwereka neza yuko ari impuissant. Hama none ko Paulo atazanye umugore ariko Yesu kaba watweretse yuko intumbero nyamukuru kwari kugira ngo agire ubwami bw'Imana gukiza icari cyazima ibintu vyaguye. None Paulo nawe intumbero nyamukuru yoba yari cyo kimwe ni ya Yesu. Ucusubira hariya muri Matayo igice cya 19 kajya karongo k'icenda cya 10 ucubona neza yuko hari wabikona kubw'ubwami bw'Imana. Ibi nivyo Paulo yagize none yabikoze mu ntumbero y'ubwami bw'Imana kugira ngo yitange wese adashobora kugira ibibazo by'abagore, ibibazo by'abana, ibibazo vya Minerval, yumve yuko ivyo akora vyose abikora ku vy'ubwami bw'Imana gusa. None mukozi w'Imana ntumva rero ko umukozi w'Imana yarakwiye kutarongora bibaye nivyo deje kuvuga kugira nyene yitange neza akorera Imana akora umurimo w'Imana nkuko ahaye uwo Paulo nyene aha mu Bikorinto ba mbere igice c'indwi ku murongo wa 32 aravuga ngo ariko ndagomba ko mutiganyira utagira umugore yitwarika ivy'umwami wacu uko yonezereza umwami ariko umufise yitwarika ivy'isi uko yonezereza umugore kandi hari itandukaniro ku mugore n'inkumi utabiriwe yitwararika ivy'umwami wacu kugira ngo abe uwera ku mubiri no mu mutima ariko uwabiriwe yitwararika ivy'isi uko yonezereza umugabo. Rero mu gihe woza n'umugore ugasanga umugore wari kwaguteza ibibazo ntumva ko ucunezereza isi aho kwitwararika igikorwa c'Imana. None muri ico gihe ce numva umengo no kutarongora ni sawa. Tugarutse kuri no murongo dusubire kuri cya gice c'indwi umurongo w'indwi n'umunani subira usome umurongo w'indwi n'umunani twa usomye subira kandi usome umurongo w'indwi n'umunani umugabo ahe umugore umurongo w'indwi n'umunani yego nagomba ko abantu bose bamera nkanje ariko umuntu wese afise ingabire yiwe. Umuntu wese afise ingabire yiwe. Hari afise ingabire kurongora. Yes. N'abandi bari yikonye kubw'ubwami n'ingabire. Uyu rero yikonye kubw'ubwami nta vyifuzo vy'abagore azogira. Oya aguma yibaza ivy'ubwami bwonyene. Rero ngarutse aho rero camvuga kuri kijya kintu mpora nkunda kumva ngo nta muntu ashobora kuba umukozi w'Imana adafise umugore kandi Paulo nta mugore yari afise. Dusoma ivyandiko nkuko mwabitubwiye Yesu yari umukozi w'Imana. None mbona umenga ivyo bintu biracanze namwe niko mubibona canke bimeze gute? Oya nibicanze. Mbega Paulo yari iki? Yari intumwa. Ugiye muri Timotheo wa mbere tugende muri Timotheo wa mbere igice cya 3. Timotheo wa mbere igice cya 3 uhereye ku murongo wa mbere. Nagomba yuko utandukanye igikorwa cya Paulo ingene yahamagawe. Iri jambo ni ryo kwizerwa. Umuntu niyagomba kuzezwa ishengero aba yifuje igikorwa ciza. Nuko
umuzezi wa shengero akwiye kutaba kumugayo kandi akwiye kuba umugabo afise umugore umwe gusa afise iki umugore umwe gusa abe atarenza urugero adahugumba aganza ingeso ziwe akunda gutanga indaro afise ubwenge bwo kwigisha rekera ngaho aho nyene none Paulo none wewe ko yariko arabivuga kandi nawe akaba atamugore yarafise Paulo gusa yo bacavuga yuko yo yaragize divorce tegeza gutandukanya umuhamagaro wa Paulo nico gituma bavuga bati umwe wese arafise ingabire yiwe mu yandi majambo urashobora guhimiriza abandi ko bagira ibintu mugabo atavyo wagize cyane kandi kutarongora kwa Paulo canke uwundi yorongo nta ngorane zihari mu vy'ubwami bw'Imana bivana na wewe ntuvuga uno muzi ati sishobora kurongora ejo bakagusanga uri kurasambana uri gusambanya abakobwa bo mu ishengero uri gusambanya abo mu bana muri quartier ico rero niyo haca haboneka uyu mbega yari afise ingabire cyane ko ingabire atari gwiwe yari yiganye kenshi abakozi b'Imana benshi bakora ibintu ari kubiganye abandi bantu uko babona babayeho ya rero turiko turasa n'abarangiza ikiganiro cacu cuno munsi abariko baradukurikirana nagomba ubafashe nko mu majambo makeyi nk'abakozi b'Imana bahukana basiga abagore babo kandi bariyemeje ko bazobana n'uwo bubakanye akaramata nk'uko ijambo ry'Imana ribivuga wobahanura iki wobafasha iki gira ijambo ubatekere kugira bishoboke n'abatarabikora bariko barifuza kwahukana babihagarike urashobora kubafasha ukababwira amajambo nyene y'Imana canke kubatera intege ukababwira ico bokora ego murakoze cyane ku kibazo cya nyuma tugomba gusozera ku bijyanye no kubatera intege abahukanye cyo babwira abariko barayipanga kwahukana cyo babwira ntibabikore kuko ni benshi bariko barakurikirana iki kiganiro cya Vyuka TV ndazi ko bizoshikira benshi hari abantu bazocumva usange barabiretse nashaka shikiriza ijambo rya nyuma nkuko umenyesha makuru wa Vyuka TV yabivuze mu bisanzwe turabe majambo yose twavuze nk'umukozi w'Imana cyangwa umukristo yamenye Imana ntabwo ashobora kwahukana cyangwa kuzana umugore agira kabiri igihe rero bikoze urufatiro rwawe ruzoba rwari rubi amakandi nk'abantu bakijijwe abantu bakijijwe bagomba kubaka ku mushinge nyawo na wewe ufise agatima yuko ubona ko umugore wawe akugora sinibaza yuko umugore yakugoye ahubwo ni ufise ibibazo kuko hariho amajambo atatu umuntu ashobora gukoresha mu ngo n'amajambo y'intege nke ariko afise inkomezi ijambo rya mbere ni urakoze ijambo rigira kabiri mbabarira ijambo rigira gatatu ndakwinginze aya n'amajambo atatu tudakoresha ku bagore bacu ikigira kabiri weruka kujana n'umugore wawe mugira fiançailles mwaragenda ahantu mukanyifana mukajya inkoko mukajana ariko uno munsi umwitwarariko wawe uri mu masengesho niwe waciye Imana waribagiye ko umugore akeneye yuko umugira sorti canke baganira bakajya bakagira sorti bari kumwe ari babiri atabana bari kumwe bakaganira bayaga kubijanye n'uvy'ubuzima niyo mpamvu mukozi w'Imana mu Kristo mwenzanje nashaka ndaguhanure ikintu kimwe kunda umugore wawe nkuko wekunda umugore akeneye amajambo yoroshe akeneye amajambo yotuma anezerwa ayo no majambo ugomba kubandanya umubwira umugore ntakankamigwa umugore ntarabwa igitsure umugore abwirwa amajambo meza mbere nimba ufise akaganuke kado mushire azugira umunezero ibihe byose umukozi w'Imana wigarukeko igihe cyose uzofise ufise
icyumviye cyo kwakana n'umugore wawe uzoba werekanye yuko utarashika ku musaraba kuko uwashitse ku musaraba wese araca bugufi afise ingabire yo kwihangana bimwe bikomeye cyane kugira ngo abandanye yubaka umubiri wa Kristo kandi umenye ko umugore wawe ari umukirisu wawe ugomba kumwubaka kumurera kumukuza kugira ngo ashike ku rugero we ugezeko nutabikora gutyo uzogumana ibibazo kuko nazo kwemera yuko uduga ruguru kamara amezi abiri ariko maze gutahura ijambo ry'Imana muzobana neza azugutahura ahubwo ni bazokubwira ati ndiko ndagusengera nuko Imana ibahezagire cyane yego nkuko bivuze mugabo ibyo uhejeje kuvuga ubivuze ku mugabo ku mugore nawe kenshi gerageje kumvume ngo wavuze ku mugabo umugore nawe yokora iki kenshi Bibiliya bivuga neza mu Banyefeso umugabo ko ari umutwe n'umugabo kandi umugabo niwe agomba gukunda umugore ariko umugore igikorwa kibe nyamukuru no kumvira no kubaha umugabo rero umugore azokumvira gute akubahe gute utamukunda mu yandi majambo bipfira ku mutwe no kuvuga ikibazo cyose muri rusange ahanini 90% biva ku bagabo ego murakoze hama turanezerewe kubona mwitavye ubutumire bwacu nizeye ko n'ikindi gihe tubatumiye muzotwitaba murakoze cyane twebwe turiteguye umwanya wose na cyane cyane tuzogerageza kugaragaza ivyanditswe uko bivuga kuko agakiza kacu kubakiye kuvyagezwe cyane ku majambo y'Imana arivyo turongora muri rugendo turimwo bwo kujya mu ijuru yego bakunzi ba Vyuka TV aha ni ikiganiro cyacu kigarukiye turabasaba kubandanya mugira subscribe partage kugira benshi bashoboka bashobore gushikirwa na kino kiganiro shalom 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 Vyuka TV